iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere habereye umuhango wo gushyingura abantu bagera kuri 200 bishwe mu bihe bitandukanye. Turahamagara umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera Igoma. Abarimu bo mu ntara ya Kivu y'Epfo banze kwigisha ku munsi wa mbere w'amashuri basaba kongererwa umushahara. Abakorera ibigo by'amashuri yigenga bigishije. Vedaste Ngabo uri Uvira arabitubwira. Umukinnyi w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ya sitting volleyball mu cyiciro cy'abagore Claudine Bazubagira yaburiye mu Bufaransa aho iyi kipe yitabiriye imikino mpuzamahanga bafite ubumuga. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Were ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndo kumwe na Tim Harris Ishimwe. Mbere y'inama izahuza Ubushinwa n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika muri iki cyumweru dutangiye, abasesenguzi bararebera inyungu n'umubano abayobozi bo muri Afurika biteze ku Bushinwa. Aba barashaka amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo mu gihe bategereje ko ibihugu bikomeye bihatana ku mutungo ugaragara kuri uyu mugabane. Muri iyi myaka 10 ishize, Ubushinwa bwashyize imbaraga mu kwagura umubano wabwo na Afurika, butanga inguzanyo z'amadolari abarirwa muri za miliyari zo gufasha kubaka ibikorwa remezo. Rimwe na rimwe ariko ibi byanateje impaka zishingiye ko Ubushinwa bugaragara nk'uburemerera ibi bihugu kubera imyenda myinshi. Ubushinwa bwohereje abakozi ibihumbi amagana muri Afurika kubaka imishinga minini kandi bagakoresha umutungo kamere w'uyu mugabane, harimo n'amabuye y'agaciro nk'umuringa, zahabu, lithium n'andi mabuye y'agaciro. Ubushinwa bwatangaje ko inama izatangira muri iki cyumweru kuri wa gatatu kugeza ku wa gatanu ariyo nini ibaye nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Umusesenguzi mu bya politiki mu kigo cy'inama nyunguranabitekerezo Ovigwe Egwegu yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko ibihugu byo muri Afurika biri gushakira amahirwe yo gutera imbere ku gihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko ibitangazamakuru bya leta y'Ubushinwa bubitangaza, iki gihugu kiri ku mwanya wa 2 ku isi mu bijyanye n'ubukungu cyabaye umufatanyabikorwa ukomeye na Afurika, aho uyu mugabane n'Ubushinwa mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka bombi binjije akayabo ka miliyari hafi 168 z'amadolari y'Amerika. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo cyo mu Bushinwa bwagaragaje ko inguzanyo zatanzwe umwaka ushize arizo nyinshi cyane mu myaka 5 ishize, aho zahawe ibihugu bya Nigeria, Kenya, Misiri, Ethiopia na Angola. Minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko arashinja mugenzi we wa Israel Benjamin Netanyahu gukomeza intambara muri Gaza ku bw'inyungu ze za politiki. Ousmane kandi aravuga ko ibi ari ugushyira igihugu cya Israel mu bwigunge. Ejo ku cyumweru igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyabonye abantu 6 mu bari bafashwe ko ingwate bapfuye. Nyuma yaho polisi ya Israel nayo yatangaje ko igitero cy'amasasu cyagabwe mu karere ka Cisjordania cyahitanye abapolisi 3. Ibindi bisasu byumvikanye mu mujyi wa Hebron wo muri Palestine, aho byahitanye abantu ndetse bigafatwa nk'ibyongereye ihohoterwa muri Cisjordania no mu bindi bice by'uburengerazuba. Kuva ku wa gatatu, Israel aha yahakoreye ibikorwa biremereye bya gisirikare byateje impungenge ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko yafashe ibi nko kuba Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, ari kwirinda kugera imbere y'ubutabera. Dufite minisitiri w'intebe wa Israel kuri ubu, imbaraga ze zishingiye kuri iyi ntambara, ubuzima bwe bwa politike bushingiye kuri iyi ntambara, kandi witeguye kugenda anyura hejuru y'imirambo kugira ngo akomeze kuba minisitiri w'intebe kandi yirinde guhangana n'ubutabera. Izo nizo mpamvu zibitera. Ubu tugomba guhuriza hamwe abantu bose bamagana ako karengane, tugaharanira igisubizo cya politike, aricyo gisubizo cyo kwigunga kwa leta ya Israel, kwigunga kwa politike. Turi mu isi irangwa n'uburyarya mu buryo bwihariye, isi y'amahame abiri. Isi aho abantu bose basingiza demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu aribo bashyigikira Israel muri iki gihe,
bakayiha intwaro kandi bakayiha uburyo bwo gutera ibisasu ku baturage b'inzirakarengane. Mu gace ka Gaza gakikijwe n'ingabo za Isirayeli kuri ubu ibikorwa by'ubutabazi ntibikorwa uko bikwiriye kubera iyi ntambara imaze amezi hafi 11 ihanganishije Hamas na Isirayeli. Abayobozi mu nzego z'ubuzima bavuze ko ibi byakumiriye ibikorwa byo gukingira abantu indwara ya polio. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko yababajwe n'impfu z'abanya-Isirayeli bari barafashweho ingwate ndetse abwira abanyamakuru ko agifite icyizere cy'uko amasezerano yo guhagarika intambara no kurekura abafashweho ingwate byose bishobora kugerwaho. Ubutegetsi bwe bwakomeje kugira uruhare mu guhagarika iyi ntambara hamwe n'igihugu cya Katari na Misiri. Ejo ku cyumweru ubuyobozi bwo mu mujyi wa Kharkiv wo muri Ukraine bwatangaje ko ibisasu byo mu bwoko bwa misile byakomerekeje abantu 40 barimo abana 5 ndetse ko umubare w'abantu bagirwaho ingaruka n'ibi bisasu ukomeza kwiyongera. Abakozi bo mu nzego z'ubutabazi bafatanije n'abakorerabushake bahise bajyana abakomeretse mu modoka z'inkeragutabara bajyanwa kwa muganga nyuma y'uko ibi bisasu byibasiye inyubako z'ubucuruzi n'ahandi habera ibirori. Abenshi bari aho bahise bahungira vuba na vuba kuri sitasiyo ya gari ya moshi. Uburusiya bwarashe ibi bisasu byo mu bwoko bwa misile umunsi umwe nyuma y'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongereye igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yemererwe kurasa ku Burusiya akoresheje ibisasu yahawe n'ibihugu byo mu burengerazuba. Ubwo ni kuri wa gatandatu ubwo intumwa ze zahuriye hano i Washington n'abayobozi ba Amerika. Zelensky avuga ko gukumira ibisasu by'Uburusiya bikiri mu kirere byaba ari intambwe ikomeye yahatira Uburusiya kurangiza intambara hakaboneka amahoro. Ibi bisasu byatewe mu gihe bikomeye mu ntambara imaze imyaka 2 n'igice aho Uburusiya bugaragara nk'uburi kwihimura ku gitero nabwo bwagabweho na Ukraine ikabasha kwambukiranya umupaka wabwo mu gice cy'uburengerazuba ku buryo butunguranye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa munani. Kuva muri 2022 Amerika imaze gufashisha Ukraine inkunga ingana na miliyari zirenga 50 z'amadolari ndetse n'intwaro zo kurinda imipaka yayo. Urakoze Tim Harris ishimwe. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma kuri wa mbere habereye umuhango wo gushyingura abantu bagera kuri 200 bishwe mu bihe bitandukanye. Umuhango witabiriwe n'abaminisitiri 4 baturutse i Kinshasa wabereye kuri Stade de l'Unité. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukani Bakomera. Jimmy Shukani Bakomera, wiriweho? Mwiriweho neza Venuste. None uwo muhango wo gushyingura ugeze he? Nibyo umuhango ubungubu urakomeje kuko watangiye kuva saa 3 aho abayobozi batandukanye baturutse Kinshasa nabo bose bamaze gutesekara no kuri Stade de l'Unité. Abantu ni benshi baje kwitabira uyu muhango kuko ni imibiri 200 y'impunzi zishwe mu buryo butandukanye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Ubu rero imihango irakomeje. Muri aka kanya tuvugana ni imiryango y'abahitanywe y'abapfuye niyo iri gutanga ubuhamya. Ubwo mu kanya haraza gukurikiraho ijambo ry'abayobozi batandukanye baturutse Kinshasa. None uwo muhango wo kubashingurira igihe kimwe ugamije iki? Icyo ugamije murabizi no mu minsi yashize hari ikintu cyiswe Genocide, ni ukuvuga icyo guverinoma yise jenoside ikorwa muri Kongo wenda y'abantu bishwe kuva intambara zatangira muri Kongo. Ni umunsi wizihizwa buri tariki 2 z'ukwezi kwa munani. Ubwo rero kubashyingurira icyarimwe ni mu rwego rwo kwereka amahanga ndetse n'abantu batandukanye
ko muri Kongo nubwo hari ibibazo birimo kugenda biba ariko ko hari abantu nabo bicwa kandi bishwe n'intambara bakicwa n'ibintu bitandukanye kuko nk'aba bashyinguwe umunsi aba bantu 200 bagiye bicwa n'inzara abandi bicwa no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubwo rero leta ikabona ko kubashyingura icyarimwe ari mu rwego rwo kwereka amahanga ko muri Kongo hakirimo ibibazo kandi byose biterwa n'intambara. Jimmy Shukani Bakomera warukomoje ku buryo abo bantu bagiye bapfa, watwibutsa igihe biciwe nuko bishwe? Aba 200 barashyingurwa uyu munsi aho imihango iri gukorwa. Rero ni abantu bishwe bapfuye kuva tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu, bagenda bapfira mu nkambi z'impunzi. Abenshi muri bo barashyingurwa uyu munsi bagiye bicwa n'inzara, abandi bicwa no kubura amazi, ndetse hari n'abandi bagiye bicwa n'amasasu mu nkambi z'impunzi kubera umutekano muke mu mujyi wa Goma kuko inkambi z'impunzi ziri hamwe n'amazu. Abandi bagenda bahura n'ibindi bibazo bitandukanye, barwara bakabura ubuvuzi bagapfa. Abo bose rero bari bari kuri za morgue zitandukanye z'ibitaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru hano mu mujyi wa Goma. Ubwo niyo mpamvu uyu munsi guverinoma yahisemo ko bose bashyingurirwa icyarimwe. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo urwanira aho ngaho mu burasirazuba bw'icyo gihugu uravuga ko abo bantu bazize ingabo za leta n'imitwe bafatanije irimo za Wazalendo. Wowe urabivugaho iki? Sinzi ko wenda byaba umuntu yavuga ko ari ukuri cyangwa se ko ari ukubeshya, kuko uburyo itangazo rya leta n'uburyo amashyirahamwe atandukanye yerekanye uko abo bantu bapfuye ntabwo bigaragaza ko hari igisirikare cya leta wenda cyaba cyaragizemo uruhare, cyane ko aho wenda igisirikare cya leta gifitemo uruhare ndetse n'inzego z'umutekano, nuko umutekano muke ugenda ugaragara mu nkambi z'impunzi kandi leta FARDC na polisi y'igihugu aribo bashinzwe umutekano hano. Ubwo wenda ntekereza ko byaba ariyo mpamvu M23 ivuga ko leta yaba yarabishe, naho kuba barazize FARDC n'ibindi ibyo ni mu bibazo nabyo itangazamakuru duteganya kubaza umuyobozi w'intara kugira ngo aduhe ibisobanuro byimbitse kuri icyo kibazo. Venuste Jimmy Shukani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane Venuste kandi mugira akazi keza. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashuri amato n'ayisumbuye yatangiye mu gihugu cyose, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Ubuyobozi bw'amashuri bwemeje ko no mu bice byigaruriwe na M23 amashuri atangira. Aho ni muri teritwari za Masisi, Rucuru, Nyiragongo n'igice cya Lubero. Amashuri yigenga niyo yatangiye ku mugaragaro, ya leta ntiyatangiye kubera ko abarimu basaba kongererwa umushahara. Bari bateganije kwigaragambya ariko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma burabangira. Mu ntara Kivu y'Epfo naho amashuri ya leta ntiyatangiye, abarimu bahagaritse kwigisha basaba kongererwa imishahara. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Vedaste Ngabo. Vedaste Ngabo, wiriweho? Wiriwe neza Venuste, ndetse n'abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika baherereye hirya no hino ku isi. None aho wageze, aho wabonye aho bahagaritse kwigisha uyu munsi ni hehe? Aho twagiye tunyura ku bigo bifashwa na leta nko kuri EP Uvira, twahageze dusanga ikigo gifunze, nta banyeshuri bahari. Turamanuka tuja kuri Lycée La Glace, naho dusanga nta banyeshuri bahari. Kuri EP Munanira twasanze abana bakinira hanze batambaye uniforme. Kuri Institut Mwanga naho dusanga abanyeshuri baje ariko abarimu batari kwigisha. Twamanutse no kuri Murongwe kuri EP Mbegu Bora, naho dusanga abanyeshuri nta bahari batari kwigisha. Mbese hafi y'ibigo byinshi byo muri Uvira bifashwa na leta ntibyigeze byiga uyu munsi. Hari abarimu washoboye kuganira nabo? Bamwe mu barimu twaganiriye bavuga yuko impamvu bahagaritse kwigisha basaba yuko leta yakubahiriza amasezerano baheruka kugirana muri kuno kwezi kwa 8 gushize, arimo yuko babongeza amafaranga 100,000 ku 230 bari basanzwe bahembwa.
ndetse abarimu badafite matricule nabo bakabahiza nimero matricule, ndetse n'abarimu n'abadirecteur bagiye mu zabukuru bakabaheza amafaranga yabo y'imperekeza. Ugereranije ibihumbi 230 by'amakongomani ni amadolari angahe? Ugereranyije ayo mafaranga ndore ko muri Kongo akora cyane amadolari, baravuga ngo amafaranga bahembwa ari makeya, kuko ibyo bihumbi 230 arangana n'amafaranga hafi idolari 80. Bavuga bati nibabongeze babazamurire bageze ku bihumbi 100, hafi idolari 35. Abarimu barasabwa kongererwa ibihumbi 100 leta yabemereye mu biganiro baheruka gukorera mu kwezi k'umunani ahantu hitwa Ibibwe Kinshasa. Basaba ko leta rero yabishira mu ngiro ikabaheza amafaranga ibihumbi 100. Uravuga yuko amashuri ya leta atashoboye kwiga kubera ko abarimu banze kwigisha basaba kongererwa imishahara, ariko se amashuri yigengayo yatangiye kwiga? Ku mashuri yigengayo uyu munsi hirya no hino muri iyi ntara aho twagiye tunyura cyane nko mu mujyi wa Uvira, nko kuri complexe scolaire Les Anges, kuri complexe scolaire Nuhu, wasangaga abana bazindukiye ku mashuri ari benshi, ndetse n'abarimu bahageza ku bwinshi cyane. Iho amashuri bari kwiga bisanzwe nta kibazo. Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uvira, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze Venuste. Urakoze Vedaste Ngabo. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi hamwe na mpuzamahanga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu yemeza ko abaturage bakirigiswa n'inzego zirimo iz'iperereza n'iz'umutekano. Amwe muri ayo mashyirahamwe arimo Focode yemeza ko abarigishijwe kuva Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi ari 120. Andi mashyirahamwe ya Folcom F ntabwo yemera ibyatohojwe na Focode. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Focode muri raporo yaryo nshasha hagerekana ko kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka wa 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi, iryo shirahamwe ryamenye abantu barenga 120 baburiwe irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iperereza. Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, abantu barenga 120 baramaze guhagarikwa canke kunyuruzwa n'inzego z'igihugu, baca barabugwa irengero ryabo. Abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa, imiryango nayo yabuze abayo itigeze ishigikirwa mu rugamba gukurondera ababo. Pacifique Ninahazwe avuga kandi ko ikibabaje kinateye amakenga ari uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu byegeranyo umaze gukora bigera kuri 5 kuva mu mwaka wa 2019 atanahamwe wigeze ugira ico uvuga ku baburirwa irengero. Ni mu gihe guhera muri uyu mwaka wa 2019 irishirahamwe Focode riharura abantu bangana n'166 biciye muri ndondeza banyurujwe n'inzego z'igihugu bakaburirwa irengero. Tugakeka ko mu bihe byo byegereje amatora no mu bihe by'amatora nyene umurindi wo kunyuruza uzokomera kurusha. Ibyo bikaca bimera gutyo atamugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ivyo bibazo. Ishirahamwe Focode ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko ridasiba gutabaza umugwi CNIDH iyo hari umurundi yatabaje canke imiryango yabuze ababo muri ubwo buryo, ariko naco CNIDH ibikorako. Tugerageje kurondera abo mu mugwi CNIDH utwagwa na Sixte Vinyini Muraba ngo bagire ico bashikirije kuri izo raporo, nitwigeze tubaronka. Naho biruko hari amashirahamwe akorera mu Burundi adaharanira inyungu za politike avuga ko raporo ziriko zirasohoka muri kino gihe zivuga ku bibazo by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ari bigamije gucafuza Burundi no gutoba amatora yimirije. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Copa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, mu kiganiro yahaye abakunzi bacu yiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo. Avuga ko iyo hari igikorwa kidasanzwe cegereje mu gihugu c'u Burundi raporo nk'izo zisohorwa n'amashirahamwe atandukanye kumvo za politike. Uko ishirahamwe ya Copa Burundi kuri cegeranyo nta vyadutangaje kuko
igihe cyose igihugu cegereje ibihe bidasanzwe na cyane cyane nk'igihe cy'amatora iryo shirahamwe Amnesty International n'andi mashirahamwe bacuditse bama basohora amaraporo y'inajya biboneka neza ko ari amaraporo ya politike. Mugenzi we wo mu ishirahamwe NAD Joseph Manirafasha ariserukira nawe yemeza ko mu Burundi ari amahoro ahubwo ko abarundi bakwiye kuraba ibibateza imbere ntibatumwanya kuri izo raporo. Icyo cegeranyo twasanze kuko kitajanye n'ibiko biraba ngaha mu Burundi mu gihugu cacu byo bariko barasohora ivyandiko bivuga byo canke bitavuga byo abarundi bumve bagumana uwo mutima nka bene Burundi aho tugeze twakesha hanini burya bene Burundi. Hagati aho ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamiwe cyane mu Burundi ndetse n'abanyagihugu atamwidegembyo bafite. Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi abenshi bafungiwe ubusa abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Nixon yavuze ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa abahohoterwa abicwa ababurirwa irengero abandi bagahitamo guhunga igihugu. Mw'ishirahamwe ya Copa Burundi ishirahamwe gishinze guterera no gutsimbataza amahoro arama mu Burundi aha bakavuga ko raporo ya Amnesty International yoba ifise intumbero yo kuraba ko umukozi wa ONU akorera mu Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu yogumaho mu gihe ikiringo ciwe kigiye guhera. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Copa Burundi yabwiye abakunzi bacu ati avuyeho akazi kabo ko bagahagaze. Umwe mu yandi mashirahamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu yagarutse ku byayo mashirahamwe yashikirije agira ati abo ni babandi bari mu mashirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Ninde murundi atabona ko mu Burundi ataburenganzira bwa kiremwa muntu bukiharangwa? Ni mu gihe ishirahamwe Fokode riharanira agateka kazina muntu ku murundi wese basaba ko ikiringo c'uwo muhinga wa ONU ajeje gukurikirana ibibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi cokongerezwa kandi kigakomezwa ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu agashigikirwa. Aha ntibasiga inyuma abanyagihugu biraba mu gutanga amakuru ku gihe mu gihe hari uwabo yaburiwe irengero. Fokode ikaba yabitangaje kuri uyu wa 30 ku kwezi kwa munani. Umugwi w'igihugu jeje agateka kazina muntu CNIDH naco washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International ndetse no ku kibazo c'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi kivugwa n'ayandi mashirahamwe akurikiranira hafi bibera mu Burundi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru umukinnyi w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda ya sitting volleyball mu kiciro cy'abagore Claudine Bazubagira yaburiye mu Bufaransa aho iyi kipe yitabiriye imikino mpuzamahanga bafite ubumuga. Iyi kipe imaze gukina imikino 2 mu itsinda ryayo idafite uyu mukinnyi kuko kuva ku cyumweru gishize ntawongeye kumuciryera. Kigali, Jean Claude Munyandinda. Inkuru y'ibura ry'umunyarwandakazi w'imyaka 44 ikimara kumenyekana, inzego z'umutekano zo mu Bufaransa zatangiye kumushakisha ariko kugeza na n'ubu ntabwo araboneka. Ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa nayo yinjiye muri iki kibazo mu rwego rwo kugerageza kumenya irengero ry'uyu mukinnyi. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda Jean Baptiste Murema yabanje guhakana aya makuru arebana n'ibura rya Bazubagira ariko nyuma yaje kwemeza ko ari impamo. Nubwo bitaremezwa niba uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu yaratorotse cyangwa niba yarahuye n'izindi ngorane, aramutse yaraciye inkereramucyamo yaba yiyongere ku rutonde rurerure rw'abakinnyi b'Abanyarwanda bagiye bakwepera mu mahanga bahagarariye igihugu mu marushanwa atandukanye. Mu mwaka w'1996 abakinnyi 5 b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru batorokeye Paris mu Bufaransa. Bari bavuye Tunis gukina n'ikipe y'igihugu ya Tunisia mu mikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi. Abo bakinnyi b'Amavubi bahisemo kwinyonyombera ni Hamis Emedorari, Roger Manzi, Kalisa Claude, Eugene Murangwa na Guillaume Hariyamutu. Mu myaka yakurikiyeho urutonde rw'abakinnyi b'Abanyarwanda batorokeye mu bihugu byo hanze rwakomeje kwiyongera. Abandi baburiwe irengero muri ubwo buryo ni Batu Jean Habimana, Abdul Wimana, Elias Ntaganda, Jano Bitakenge, Frederic Rusanganwa, Abdul Rwatubyaye n'abandi. Bamwe muri bo byarangiye bagarutse mu Rwanda bitewe no kugongana n'ikibazo cyo kubura ibyangombwa bibemerera kuba mu bihugu babaga batorokeyemo. Ubwo yaganiraga n'Ijwi ry'Amerika, umunyamabanga mukuru muri Komite Olympique y'u Rwanda Joseph Kajangwe yavuze ko mbere y'uko abagize itsinda ry'intumwa z'u Rwanda bahaguruka bagiye guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga babanza kuganirizwa bagashishikarizwa kwitwara neza no kugaragaza indangagaciro. Gusa yongeyeho ko bamwe muri bo bashobora kurenga kuri izo mpanuro bagatoroka. Na mbere
yuko n'abakinnyi bagenda cyangwa za delegasiyo buri gihe habaho no kubaganiriza ubundi haba hariho kubaganiriza uburyo bagomba kwitwara za ndangagaciro tugira akenshi baba banazumvise kiba gisiye nyine nuko nyine bazikomera izo ndangagaciro no guhesha ishema igihugu. Iyo umuntu agiye gusohokera igihugu iba ari ishema ry'igihugu, yakagombye kujya hariya akagiserukira nyine akagaragaza ko ahagarariye igihugu, idarapo y'igihugu. Ntabwo biba bigaragara neza kugera mu mahanga ubutumwa wagiyemo bigahindukamo ibindi bintu. Ni ku nshuro ya gatatu Claudine Bazubagira yari agiye guhagararira u Rwanda mu mikino Paralempike mu ikipe y'igihugu ya Sitting Volleyball. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2016 mu mikino yabereye mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil. Ku nshuro ya kabiri imikino Paralempike Claudine Bazubagira yaserutsemo niyo mu mwaka wa 2021 i Tokyo mu Buyapani. Muri iyi mikino y'abafite ubumuga irimo kubera Paris mu Bufaransa, u Rwanda ruzagaragara mu mikino y'ubwoko bubiri. Hari umukino wa Sitting Volleyball mu bagore no gusiganwa ku maguru ku ruhande rw'abagabo. Umukinnyi w'umunyarwanda waserutse mu gusiganwa ni Emmanuel Niyibizi urushanwa mu ntera ireshya na metero 1500. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Abakinnyi 50 b'Abarundi nibo bakina mu irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ibi ariko bigaragara nkaho ari igihombo gikomeye ku Burundi mu gihe abakinnyi bo babona ko aho mu Rwanda bibafitiye akamaro kanini kurusha gukina mu Burundi. Inkuru ya Desire Tungimana. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda icyicaro ca mbere ririmo imigwi 16. Muri iyo migwi harimo abakinnyi b'Abarundi baba 50 ku banyamahanga barenga 100 bari aho mu Rwanda. Abakinnyi b'Abarundi tubasanga ku bwinshi mu migwi ya Polisi, Gorira na Bugesera, hari abagera kuri 5. Umugwi wa Musanze niwo wenyene utagira umukinnyi w'umurundi. Abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Burundi bamenyesha ko ari igihombo gikomeye cyane ku mupira w'amaguru. Bati iyo buri mwaka abeza bagenda hakiyongera ko n'abakiri bato bagenda mu Rwanda atakintu kiboneka barerekana mu Burundi, mbere bamwe bikabaviramo gusubira inyuma. Umupira w'u Burundi wahombera vyinshi. Sinovuga ko ari inyungu ku mupira w'u Burundi haba namba, kuko igikomeza umupira w'igihugu ni higanwa ryacu. Rero kabonetse kose kagenda birasubiza inyuma umupira w'u Burundi, kuko ihiganwa rizoguma ari nk'amatuta. Umupira w'u Burundi urahahombera, kumbura imiryango yabo irahagirira kunguko. Bwanje ndabona ko ni igihombo ku mupira w'u Burundi, kuko nk'abo 50 bari mu gihugu cy'u Rwanda nta bakinyi 10 ushobora kuba wokuramo gushira mu guserukira igihugu intamba mu rugamba. Nta n'abakinyi bagera ku 10 canke 5 uzobona basohotse bagiye mu gihugu cy'u Rwanda baje ku mugabane wa Buraya canke se baje ku mugabane wa Afrika muri ino migwi ikomakomeye twamatiko turavuga. Bamwe mu bakinyi bakina mu Rwanda siko babibona. Nizigimana Abdul Karim Batazira Makenzi yakinye muri Kongo, muri Kenya, akaba amaze gukina mu Rwanda mu kiringo c'imyaka 8 mu migwi ya APR, Rayon Sport na Kiyovu. Amenyesha ko abakinyi baronka inyungu haba mu mikoro no mu iterambere ry'imikinire yabo. Shampiyona mu Rwanda iri hejuru ya shampiyona yacu mu Burundi. Mu bintu byose urumva n'ivyerekeye amafaranga za rekiritema, amafaranga ya salere, uko abakinyi bafashwe, vyanze bikunze ni wacu mu Burundi ni muhira, ariko kuvuga ukuri ntacyo bitwaye. No munsi imigwi yo mu Rwanda iri hejuru y'imigwi y'iwacu. Niyo mpamvu ubona n'abakinyi benshi bumva bo kwirukira ngaha mu Rwanda, ko baramaze kubona yuko harimwo akantu kisununuye paraporo yo muhira. Na arakaza Marc Arthur yaciye mu bihugu vya Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia na Djibouti, akaba amaze imyaka 2 mu Rwanda aho yaciye muri Etincelle, ubu akaba ari muri Bugesera. Nawe nyene aremeza ko umukenyi aje mu higanwa ry'u Rwanda avuye mu Burundi yunguka vyinshi. Inyungu irahari n'iterambere, iterambere cyane cyane mu buryo, kubera buri sununuye gato kurusha ubwo batanga muhira, kandi iterambere no rivuga no mu mikinire, kubera iyo igihugu kiri mu buryo kizamwe abakinyi benshi bo mu bihugu bitandukanye, hama natwe tukaca tubagira experience, kubera abo bakinyi tugeze kugwanira ibibanza nabo baba bavuye mu bihugu bindi mu West Africa canke mu bihugu byo muri Congo n'ahandi. Urumva birafasha naho kubaka imikinire hamwe na experience no kuhungura ubumenyi buvuye mu bandi bakinyi muri ko murahatanira ibibanza. Abakinyi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko abakinyi bava mu Burundi baje mu Rwanda batabazanywe no kuraba amatara. Bati mu gihe cyose ihiganwa ry'u Burundi ritagira abarifata mu mugongo kugira abakinyi bahembwe neza, ngo buri mwaka abeza mu Burundi bazoguma baje gushaka aharuta ahandi.
Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Nano dushoreje aya makuru iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: ujya mu rwundi asiga ingeso ku irembo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.